Imyaka 6 irarangiye umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu. Hakaba hararanguwe ibitari bike mu bisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu. Nko mu gisata c'iterambere, umukuru w'igihugu yarahamagariye cane urwaruka kuvavanura n'ingeso y'ubunebwe, arugira inama ngo rukore imigambi ituma baronka akazi, eka mbere bakakaronsa n'abandi. Hambavu y'izo nyigisho zitandukanye, harashizweho ni banki ifata mu mugongo imigambi y'urwaruka nk'uko tuje kubikurikirana muri kino kiganiro. Televiziyo yanyu ikaba yaragendeye bamwe mu rwaruka rwatanguye gushira mu ngiro ako kamo k'umukuru w'igihugu, aho nabo birata intambwe bagezeko. Ni koperative yatanguye mu mwaka wa 2023. Hanyuma tumaze kuja hamwe rero mu byo dukora harimo gusudira ivyuma bitandukanye, imiryango, amadirisha n'ibindi vyankenerwa bikunda gukenerwa n'abene gihugu bari mu kibano. Koperative rero yaje ku ciyumviro tumaze kuja hamwe nk'abantu bahejeje ishuri tutararonka akazi ka leta. Nkaba nashaka kwamenyesha ko je nahejeje kaminuza mu mwaka wa 2017 2017 niho naheza kaminuza y'igihugu mu gisata ca electromekanike. Hanyuma maze guheza ico gisata citse mu kibano nsanga uko twari tuvyiteze tukiri kw'ishuri bisa n'ivyahindutse, kuko tugeheza wamenga umuntu ahejeje ashika acakira. Muga tumaze gushika rero dusanga bisa yuko umuntu ashira mu bikorwa ibyo yize kw'ishuri. Ico gihe rero bimwe mu byo twari twize muri electromekanike uyu muga dukora ngaha vyarimwo, ca dusanga rero twobishira mu bikorwa. Iciyumviro kimaze kuza, twahereye ku dukorwa tubayabaye two kuziganya. Mu nyuma tukiriko turagerageza, nyene icubahiro yaguma ahimiriza urwaruka yuko twoja hamwe kugira ngo dushire inguvu hamwe. Tumaze gushira inguvu hamwe rero turatangura atelier ngaha yo gusudira. Dusudira amakinga yavunitse, utuntu nyene tubayabaye tujya dukoresho dusanzwe abantu baba bakoresha mugabo tukavunika. Mugabo rero tumaze kuja hamwe turitura payeje, kigo ca leta giha ingurane urwaruka rwagiye hamwe kiradushigikira. Rero yateri iratindira komera, turakora ibintu bitandukanye, imiryango, amakioske nkuko mubibona ngaha n'ibindi nyene bitari bike bivanye n'ico umuntu abaje yipfuza kuri atelier. Aha turafise abakozi, atelier yaragutse, twatanguye dukose ngaha, aha turi naho dukose muga atelier yaragutse. Ubu twarigura ikibanza c'iwacu ruguru, ubu naho nyene hari atelier kandi iri fonctionnaire ikora. Turafise n'ikindi kibanza kandi dutegeranya gukoramwo umugambi, kandi tuguma turiha n'inyungu za payeje. Turamaze kuringa inyungu amahera ya payeje ku rugero rw'ibice 60%. Ngo dusa n'abari mu guheza ingurane ya payeje, ariko ntiduhagarika n'ibikorwa. Ngo tuguma tujongera kugira ngo ibikorwa vyacu ntibigirente ntibihagarare. Natanguye 2020, hama navyigiye ngaha nyene muri Savo Fresh. Novuga nivyo bintunze. Twatanguje ngena gatayi kiwacu, umuntu arateba aragira ante arashika hageze. Tugitangura twari dufise ngira inkunguru nka 3, mugubu turageze ku nkunguru nka 8. Akamo k'umukuru w'igihugu ko guhimbiriza urwaruka ko go kwiteza imbere, na cyane cyane mu kwijukira amakoperative n'amashira hamwe. Go turashima intambwe bigezeko, kuko aha muri zone yacu hariho amashira hamwe n'amakoperative atari make akora ibikorwa byo kwiyungunganya, afashwe mu mugambi afashwe mu mugongo n'umugambi payeje watangujwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Ayo mashyirahamwe arakorera mu bisata by'ubuhinga, hariho abakorera mu bisata bijyanye novuga nti mu rurimi rw'igifaransa amasekretariya, hariho abasudira, hariho abakora ibijyanye no guhingura ibiba bivuye mu ifarine nk'ibitumbura, imikati, bagaheza bakagira icyo twokwita amaburangeri mu rurimi rw'igifaransa. Akamo umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi yateye urwaruka kugira rukure amaboko mu mpuzu nago gwiteza imbere gutyo n'igihugu kiboneyeho kwiteza imbere, barakakiye neza aho tubona yuko urwaruka turiko rurahurumbira kuja mu mashirahamwe gutyo muri ayo mashirahamwe nyene bagaca bagira n'imigambi y'iterambere bakaronkeraho uko mbere n'ingurane mu mabanki haba ayagenewe urwaruka n'ayandi mabanki muri rusangi abene b'igihugu bandi basanzwe baronkamwo ingurane. Turabibona rero yuko urwaruka bamaze kuronka amafaranga y'ingurane bakora koko imigambi yo kwiteza imbere, aho tubona ko imigambi imwe iboneka haba mu burimyi, haba mu bworozi, haba n'ibindi bikorwa binyuranye. Bashimikira ko urwaruka mu kwiteza imbere n'ibisata by'uburimyi n'ubworozi n'ibi byo gushyiraho amahinguriro mato mato yo bimwe bavuga transformation agroalimentaire, cyane cyane n'ivyo bisata tubona yuko bahurumbira abakiri bato mu gihe baronse ingurane baciye mu mashirahamwe. Tube payeje imaze kuduha amafaranga yatubwiye neza ko atari ngabiri duhaye, iduhaye amafaranga umutaye w'ibanze tuzotegeza kugusubiza kugira ngo abandi bagire gute baronke. Twebwe payeje uyu mwaka ugira gatatu ko payeje ikunda gutanga imyaka 3 dere yo gusubiza ayo mafaranga, mba twe turi mu mwaka wa nyuma wo guheza. Intambwe tugeze ko vraiment irashimishije cyane kuko nigihe haba inkerebutsi day deuxième édition yabereye Bujumbura, twe turi mu bagira amahirwe yo kuronka agashimwe twarangije n'umukuru w'igihugu k'abantu beko barasubiza neza. Mwebwe gwaruka ndabemerera akantu kamwe, nuko nateguye ko mu kwezi kw'icumi ngomba kurondera ugwaruka abashika 6 nzorungika kugira stage hariya muri Nations Unies, bamareyo imisi ishika 14 bariko bararaba ingene isizunguruka ingene abandi bakora. Kugira rero ndabatekerera akantu kamwe, turashaka gutunga muri ubu Burundi, twese turashaka ko Burundi kiba igihugu gitunze. Mera nk'abandi, hindura ingendo umere nk'abandi. Ico mukigira icivugo, dutegereza kumera nk'ibindi bihugu vyateye imbere kera bitunze, ako kantu tukagendere ko duhindura ingendo kugira ngo tumere nk'abandi. Amafaranga twe tumaze gusubiza, twebwe tumaze gusubiza amafaranga agera mu miliyoni 7 baduhaye, tumaze gusubiza amafaranga agera mu miliyoni 3,400. Bivuga ko dusigaje amajana 6. Kandi amajana 6 tiko turabibona imbere ni heza ko twatanguye muri December, hazogera muri December twamaze kwasubiza. Ko twatanguye mu bihumbi 2023 mu kwezi kwa 12. Ndizera neza ko hazogera mu kuri 12 nyene ko imyaka tuzoba tuyujuje twahejeje kuyasubiza. 2026 uyu mwaka mu kuri 12 tuzoba twahejeje kuyasubiza amafaranga, ndavyizera gose ko amajana 4 si menshi. Nukuvuga cooperative twatangura ico gihe twakora dufise imashini imwe ya desktop na imprimante ya multifunction, twara abantu babiri tumaze kwitura payeje mu higanwa ry'imigambi, batubwiye ko badashobora gufinansa umuntu umwe canke abantu babiri.
bica bisaba rero yuko tuyigira koperative canke isosiyete tuja hamwe tuhitamwo kuyigira koperative. Jewe kubera je nazanye ico ciyumviro nije naciye baciye banyizigira kubera nsanzwe ndi mu informaticien de niveau AD, nje ndabaseruka imbere y'amategeko ca turabandanya hamwe turi abantu 10, ubu turi koperative y'abantu 10. Umuntu arashobora kugira umugambi hama ishigwa mu ngiro ntirishoboke iyo ataronse umugira inama canke amufata mu mugongo. Bwa mbere rero twoshimira nyene icubahiro umukuru w'igihugu we atagira kugira ngo ashigikire imigambi y'ugwaruka. Tugashimira n'ikigo Payeje ukuntu kidufata mu mugongo haba mu gukwirikirana buri munsi uko turiko turakora ibikorwa. Bakaza kuraba twovuga abajeje ico kigo mu ikomine no mu ntara, tukabatura bimwe mu biduhanze cane nka kare tugikose aho umuntu usanga muri ko mukorana neza mugabo haheze ukwezi abonye umenga akazi kariyongeye akaja avuga ngo duza, umva duza umudugirize mugabo hariya naho nyene amafaranga y'abandi baba yakeneye umva bica bigorana. Ariko ubu turiko turaraba biza kutworohera kuko tugiye gukorera iwacu aho twimukiye turamaze nk'indwi 3 tuhimukiye, ariko ibintu biriko bitera bigenda neza. Hari imigambi rero twavuga ko ari première catégorie, imigambi iri y'abajene baje hamwe hanyuma bakaraba mbega aba bajene bobo ntibaba bashoboye kuza kudepoza imigambi mugabo Payeje araraba ati abajene babagiye hamwe bokora iki, bakakora umugambi n'uyu. Payeje rero nico bahitiramwe umugambi hanyuma bakagenda kuwukora bakoshira mu ngiro. Muri ico gihe rero Payeje irabakurikirana cyo kimwe n'abandi mpaka bagashobora gutera imbere bagateza imbere n'ikibano. Nkuko bamwe mu bo twaganiriye bavyivugira mu ntango uwaziga kuzoronswa akazi yahavuye abari we akaronsa abandi. Je n'ukuri sinumvaho nogeza gushima igikorwa ca nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Yaragerageje gushira abajene ahantu bazorinda basaza bamwirata. Nko kuri jewe nari maze imyaka ishika 8 shomeye, n'uwo mwuga nawinjiyemwo kubera agashomeri ndavuga nti reka ya matara yanje nari mfise ndayashira habona ndabe ko ntwava nja mwibarabara. Ndashira habona birakunda hama Payeje nayo ishiza nk'inyishu mu ciyumviro canje nari nagize. Nako no bivuga n'abagenzanje aho bari ndibaza akamwemwe mfise kugeza no munsi wo kagaragaza. Ikintu ca mbere nshimira umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nukuri kabisa, ikintu ca mbere ndamushimira gose bivuye ku mutima kuba yarasize ikigo Payeje gifasha ugwaruka. Ngize igishinga ntaye ciwanje ubwa mbere je nahejeje ishuri muri 2022 nahejeje kabisa nizi vy'ubuhinga mpeza atakazi mfise n'imiryango nari mfise y'akazi navuye gweze ishuri cirugagwa. Nukuvuga rero amaze gushaka ikigo kitanga amafaranga yo gukoresha mu gasubiza atanyungu atangwati ni ikintu kidasanzwe cyane, kuko urabo yugiye muri banke gusaba ingurane bagushirako inyungu ico bita entere kandi ugatanga n'ingwati kandi bakaraba ibintu byinshi gose, bakaraba yuko na konti yawe ifise muvuma ifise uruja n'uruza rw'amafaranga. Mugabo Payeje uretse karanga muntu gusa no kuba ufise umugambi nta kindi kintu yigeze idusaba. Rero ndashimira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi cyane gose bivuye ku mutima, kuko ikintu kirahambaye cyane gose. Uri umuntu ufise projet wateguye neza yunguka, ufise umugambi urashaka kujya amafaranga gusa utakoze, nukuri kabisa yadufashe cyane ugwaruka. Ndakimushimira cyane, nifuza yuko nk'icivuzo ciwanje iyi Payeje yoguma ibihe byose, kuko ubushomeri ubukene mu gwaruka ndabizi neza ko bizorangira. Bisanzwe ndatunganyiriza zino nkoko nkagaburira zino nkoko
nkazikuburira nkazitegurira urabona nk'uku basanze duhejeje nyene kuzikuburira twazisasiye tukagenda turazikwirikirana ukuntu zisanga zimeze tukaraba ukuntu nimba zigwaye tukazikwirikirana nimba zagize nk'akandi kabazo kanaka tukaziraba muri make nkurikirana ivyangaha nyene mu nkoko ibikorwa byose bijejwe ivyangaha mu nkoko zino nkoko ni nkoko zishika ku majana 115 kano kazi nagatangwe 2024 gatwe kiwanje kano kazi cyo kamariye namaze kubona vyinshi maze gukora ngaha byinshi mu bumenyi ndetse n'ivyo ushobora kwifasha muri kazoza kiwanje. Iyi koperative twaratanguranye n'umukozi wayo nyene akazi novuga ko gafise ikintu kinini kamariye kuko kazi niko gatumye mbaho karambeshejeho. Koperative novuga yuko uyu mwaka wobugira ndi umukozi wayo ugira gatatu canke kane. Iyo koperative noyishimira ibintu byinshi banafashije niba namaze kuronka biciye muri yo yarashoboye kumfasha kwiyungunganya mu buzima busanzwe n'ubundi buzima nyene bw'umuntu byose ndabishimira iyi koperative kuko byinshi nabikuye. Jewe muri koperative narakuye impene zishaka kuri 3 ndahakura ingurube zishaka kuri 4 byose byavuye muri koperative nyene bivanye na myaka noma nkoze ngaha icongeye ko kuko naje sinari ndabizi cyane birenze ariko baranyizeye bampateriye barambwira ati kora kw'ivyo nyene bikuzi naje ndakora ko buca niko vyiyongera kugera ubu nta kintu nzanira ngo ntinye kukubera nkoze imyaka itari mike kandi igifundi ndakizi namaze kukimenyera kubera iyi koperative yampaye icyizere ikanshira kwirigara nkakora ivyo nzi n'ivyo ntazi byose nkabimenyera. Cyo gwaruka tungana gwirwa gwicaye noruhanura gukora kuko gukora nivyo gukora nivyo terambere ryacu udakoze nta terambere dushaka kuronka kubera terambere riva amaboko yacu no mu nguvu zacu. Mu myaka 6 iheze nyene icubahiro umukuru w'igihugu arongoye igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ibintu byankoze ku mutima novuga ko birahari. Bwa mbere na mbere ico tumushimira nuko yatubwiye ko ari umujama w'ugwaruka kandi akagaragaza gukundisha ibikorwa abene gihugu n'ugwaruka asanzwe ayoboye. Ico kiri mu bintu byanezereye cyane twarananezerejwe nuko rimwe na rimwe turamushimira ico avuze arihuta kugishitsa kumbure kugira ngo abo yasezeraniye nabo babone by'ukuri koko atayaga amasigara cicaro. Icambere dukengurukira umukuru w'igihugu muri rusangi kandi cihariye nuko ariko arafata mu mugongo imigambi y'ugwaruka gwahejeje amashure na cyane cyane yuko gwaheza amashure gwiteze kuzoronka akazi ka leta. Ubu ivyo mu vyiyumviro biri mu gwaruka biriko birahava byo kuzera leta ngo ibahe akazi. Nico gituma beshi rero bariko bijukira kuja mu mashira hamwe na cyane cyane yuko abantu bagiye mu ishira hamwe baba bafise ivyiyumviro bitandukanye ndetse n'utabafise ivyiyumviro aratanga inguvu ziwe ubufise inguvu ubufise ivyiyumviro bakaja hamwe bagaheza bakaduzanya. Shikano Burundi kure tumutegabira tubwire aduha umurongo avuze rimwe tuve gatanu nayishimiye Evariste ndayishimiye turi kumwe twese birashoboka ubwo gwaruka ruriko rurarangura imigambi y'iterambere mu bisata bitandukanye baranaterera mu iterambere ry'igihugu. Komine uretse komine n'igihugu muri rusangi cyahungukira kuko turariha muri OBR ikigira kabiri pièce dukoze ngaha irafise tagisi mwene yaje kuyitora ariha tagisi communale hanyuma twe ubwacu turafise amahera turiha yateriye ku mwaka hariho amahera turiha yateriye ku mwaka urumva yarafasha komine
mu bikorwa ibisanzwe irangura. Hanyuma iyi pièce kandi ivuye ngaha kujya bayikoresheje ayideplashije ayitwaye nawe nyene hamwe makeya bariha kanaka kuri pièce yasohotse. Ni inyungu kuri komine, ni inyungu ku gihugu, biragabanura ubushomeri ko nk'ubu je mu bashomeri sindimwe kandi muri ko murana ukuntu meze sinuhava n'umushomeri. Akazi kandi kabonetse no kagura nkagakora mugabo bavuze ati abashomeri nama abashomeri je sinogenda kuko ndafise ivyo nkora. Yego ahubwo ndose abandi bakeneye kuza kugira twagura isegiteri twofashanya kugira ngo nabo batera imbere. Komine irahungukira kuko baratanga amatagisi mu byo baba bariko barashora, aho komine ihungukira kandi iranahungukira kuko n'aba bakiri bato ba jeune baba bamwe twita abashomeri nabo baba baronsa akazi gutyo. Komine nayo ukabona ati ikomine kuyatera imbere kuko ifise abariko barakorera komine batari bake, cyane turahungukira mu matagisi. Iyo ngurane ubwo gwaruka ruronka biciye payeje ntaba ari ngabire, hambavu yo kuronka ibibatunga bagenda barishura hakurikijwe ikiringo bumvikanye. Ubwo gwaruka twaganiriye baratwiganiye ko hambavu yo kuronka ibibateza imbere banitwararika kuriha iyo ngurane babatse muri payeje. Tube payeje imaze kuduha amafaranga yatubwiye neza ko atari ngabire duhaye, iduha amafaranga umutaye w'ibanze tuzotegeza kugusubiza kugira ngo abandi bagire gute baronke. Twebwe payeje uyu mwaka ugira gatatu ko payeje ikunda gutanga imyaka 3 dere yo gusubiza ayo mafaranga. Mba twe turi mu mwaka wa nyuma wo guheza. Intambwe tugeze ko vremera ashimishije cyane kuko nigihe haba inkerebutsi day deuxième edition yabereye Bujumbura, twe turi mu bagira amahirwe yo kuronka agashimwe torangije n'umukuru w'igihugu k'abantu beko barasubiza neza. Amafaranga twe tumaze gusubiza, twebwe tumaze gusubiza amafaranga agera mu miliyoni 7 baduhaye, tumaze gusubiza amafaranga agera mu miliyoni 3,400. Bivuga ko dusigaje amajana 6. Kandi amajana 6 tiko turabibona imbere ni heza ko twatanguye muri December, hazogera muri December twamaze kwasubiza. Kuri cyo bijanye no gusubiza benshi barakora kandi bakora subiza ku rugero tuvuga rushimishije, nubwo hariho abandi bamwe biza biragora, ariko turagerageza tukababa hafi kugira twereke inzira bokoreramwo botuma basubiza. Aho urwaruka rwafashe ya mbere mu kwitunganiriza imigambi gutera imbere bice bibihangiro nyamukuru haba mu karere barimwo eka mbere iryo terambere rigashwara n'igihugu.